wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ahemba kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO akazi n'akazi uwese mu diaspora. N'umunezero udasanzwe kuri radio CDO akazi n'akazi aho twakiriye umutumire adasanzwe nyene akaba ari umurongozi w'ishirahamwe CDO akazi n'akazi. Aho rero dusanze hano muri studio za radio CDO akazi n'akazi kugira ngo ashobore kutuganirira. Murashobora kwibaza muti mbega societe CDO akazi n'akazi iki yatanguye gute, ikora ibiki, yari ifise umugambi wuhe mu gihe yashigwaho, mbega muri kino gihe yoba igeze ku migambi ingana gute, yo imaze gutera intambwe ingana gute, societe CDO akazi n'akazi yatangujwe na bande, bavyimviye gute, bahujwe n'iki, bahuriye hehe, radio CDO akazi n'akazi yo yavutse gute, ko hariho bamaze igihe bariko barayumva isamirana. Ivyo rero nibindi bitari bike nivyo duca guca hirya no hino muri kino kiganiro kidasanzwe. Tukaba dushimiye umutumire wacu, tumuhaye ikaze muri radio CDO akazi n'akazi. Mwaramutse neza mutumire. Mwaramutse neza Beatrice. N'umunezero udasanzwe hano kuri radio CDO akazi n'akazi aho mwashoboye kutwemerera kugira ngo muze hano tuganire, mutubwire ibitari bike, muzi vyinshi, mwaciye henshi, mubona ibintu bitari bike, cyane cyane muraja kutubwira icarico societe CDO akazi n'akazi. Hanyuma duheze tubandanirize no kuri radio CDO akazi n'akazi. Mutumire jenda bazi kwizina ko ari Jean Pierre KIKONDJO, ngira muheze mukidondora neza amajambo arambuye kugira abariko baraturaba, abariko baratwumviriza muri radio CDO akazi n'akazi baheze bumve umutumire wacu ngo twidondora. Murakoze cyane umenyesha makuru. Nashaka ubwa mbere ndamutse abanywanyi banyu ba radio CDO akazi n'akazi n'abandi bose bazokumviriza kino kiganiro. Mbandanya nishura ku bibazo bambajije banze nidondore. Jewe nitwa Jean Pierre KIKONDJO, abandi umuhungu wa Gikonjo wandayicariye ndakira kamirago wande kiruhuriro wande nogeza ngaho kuno bandanya mushika kure cyane abamvuka mu ntara ya Cibitoki ni Uganda muri zone Gasenyi. Navutse tariki 14 z'ukumunani mu 1963. Nyuma yaho muri kweze muri ko murahimbaza isabukuru z'ukumunani vuba ahubwo muzobimfasha mu minsi naho naje kwiga muri Kongo Zaire ya kera, naje gukora muri Kongo nka mu Rwanda, nakoze muri Kenya imbere yuko nja muri Canada. Ubu rero tuvugana jewe mba muri Canada, naje muri vacances hano wacu, no mpamvu ubutumire bwanyu nabwitabiriye vuba nihuta. Ego kugira yevuga tuje gatoya muri ubwo muzima kuva muri Kongo gushika muri Canada, bakunda kuvuga ko ari ibirometero birenga 16,000 muba mwashitse gute, mwagiye gute? Ubwo bavuze ko nize muri Kongo, nkora muri Kongo, nkora mu bindi bihugu duhana biri hano, nshangira curiosity kuja muri Kenya. Muri Kenya rero maze gukorayo niho curiosity yanje yindi yavuze ati noje hakurya y'amazi kumenya ibindi. Yego nuko nisanze ndi hariya. Yego mumaze igihe kingana iki? Ngiye kumara imyaka 30 kuko nagezeyo mu 96. Yego murubatse rero murafise umuryango? Jean Pierre KIKONDJO ndubatse, ndi umupapa w'abana 5, abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Umfasoni ndasoma nk'abana nafise umfasoni yitwa KIKONDJO mediatrice, akaba ari mvukira Bujumbura, we twabonaniye muri Kongo. Yego none mutubwira kugira mushobore kuva mu Burundi muje muri Kongo, muje muri Kenya, mushike muri Canada, hari ibintu mwagiye muriga, hari ibyo mwagiye muriga, hari umenye mwagiye muraronka, mutubwira ubwo kuri make aho umenye namenye bijanye n'ubuzima muri Kongo, muri Kenya, ariko kubijanye n'amashuri nize sciences commerciales, ubucuruzi aho ari mu secondaire, ncenda bibandanya ku kaminuza muri Kongo mu bintu by'ubucuruzi, ariko ni specialize muri finance. Ivyo rero abikozemo
ngiye muri Canada navyo ndabandanya ariko iki gihe ndahindura ni specializa mu bintu bya comptability ivyigwa vyerekeye gutunganya amatungo ubutunzi nivyo nyuma n'ikingirira ko ndakora hariya mu ministeri zitandukanye nyuma yaho nza kuronka gukora kwa receveur general bo receveur general novuga yuko ari gikorwa mu Burundi kidahari no muri Afrika kuko receveur general ntabwo ari ministeri ya finance kuko hari ministeri ya finance na receveur general ukwayo ni kuvuga ko receveur general ni wamenya ubutunzi bwose bw'igihugu n'amara asohoka n'amara yinjira adaciye kwa receveur general cyo nagiye ko rero nakoze imyaka 22 naramenye ukuntu igihugu cya Canada gicungira ubutunzi bwabo gikozemo ndahama amaformation atandukanye mu buryo nabitahuye neza cyane ukuntu igihugu gishobora gucunga ubutunzi ata duteti ruhande n'abantu batakora ku mahera bakora ku nkaratasi gusa kuko amahera n'amahera nyine umuntu wese yakoze ko asigarana nayo akagenda gukora akazi k'igihugu maze kuyakoza ko yarekuwe hariya rero barabishoboye ushobora kuba ministre wa finance utarabona amahera n'umunsi n'umwe ubona gusa imibari ushobora kuba aho ukora hose tuzi ko haca amahera iwacu mu Burundi ahandi ubona gusa ibiharuro gusa amahera abonwa na receveur general n'abakozi biye gusa ego murakoze cyane twibaze ko abakunzi ba radio CDO AKAZI NI AKAZI muri ko murumva ibindi bintu bishasha kuko iyo umuntu agiye araca ahantu n'ahandi araheza agatohoza kumva ibintu bishasha ngira murashobora kubumvira n'ubundi buhinga kugira ngo mu gihugu dushobore kumenya ingene amafaranga byiza utoyakora ko mugabo wokora ku mpapuro ziyerekana zoheza bigafasha na cyane cyane mu gihe usanga hari abantu bakaboko ngira barahumbiye icigwa none tuduge kwijambo murongoye ishirahamwe ryitwa CDO AKAZI NI AKAZI no kuvuga societe CDO AKAZI NI AKAZI twagira mutubwire mbega societe CDO AKAZI NI AKAZI bisigura iki ni kuvuga ni Cibitoki development outreach kimwe biraza kuvuga yuko ari iterambere rishobora gutangira mu Cibitoki rigakwira igihugu cyose mu karere kuri make ego none mwahavuye muyishira gute ivyimviro byabaje gute muca muhuza ivyimviro n'abandi kugira mushobore kugira iryo shira hamwe byagenze gute umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO AKAZI NI AKAZI uwese mu diaspora ntabwo twahuye nkuko mushaka kuvyibaza ndibaza ko twaratoranijwe niyo mpamvu mu byivugo bya CDO AKAZI NI AKAZI twibaba mwanya ba CDO AKAZI NI AKAZI turi imbuto irobanuye ntabwo imbuto yasize uruhande irobanuwe nuko ukuntu twatangiye ibintu bitwa diaspora mabizi murabyumva byaje gushika kure abayobora diaspora n'abanywanyi ba diaspora twemeza yuko byaba byiza diaspora ifashije igihugu ari uko bafashije bahereye wabo kugatunga wabo munari wabo tuza kwisanga rero natwiyegwa n'Cibitoki twagiye hamwe turakora birashimwa muri Cibitoki tuzana radio yitwa CDN mu Cibitoki ni jewe nayo ndarayoboye ni nari president wayo kugira bavuga yuko igiti gifite imbigiye nicyo batera amabuye yatewe n'abantu bateye amabuye inyoni ziraguruka ni kuvuga no mu murima w'umuceri inyoni z'umuceri aba ari nyinshi ni kuvuga nyinshi ariko zitasa zose iyo bateye imbere inyoni zigurutse izisa zigenda inzira imwe inyange zigenda inzira imwe ibikona bigenda inzira imwe n'ibintu bigenda inzira imwe niho byagenze rero amabuye yaratewe noneho inyoni ziraguruka izahaza n'izagurutse ko zaremerewe zigumamo izindi ziraguruka muzagurutse rero zigenda zikurikirana ko zisa twe rero bimaze kuba umuntu yavuze mizani gatonya twagiye kwisanga turi abantu 12 bagurutse zagurutse zigenda inzira imwe yego nawe turabaza ati none urahe
umati jemba muri Zambia undi ngenda muri Amerika undi muri Canada undi muri Europe fati none ko twagurukiye inzira imwe tukora iki tereka tuganira tugiye kuganira ariko niyo navuze ko ari imbuto zasize uruhande bamwe baravuga ko basanze bagurukiye atariho tuze gusanga dusigaye icenda gusa noneho turaganira tuvuga ati ubundi tukiri mu ntara ya Cibitoke ubu turi mu Burundi nitwokora iki Uburundi bwose kugira ngo bunguke ibyo turatuzi n'ibyo twasumiye mu mahanga tuzagushika ku mugambi urashe gukora ishirahamwe ryitwa CDO AKAZI NI AKAZI impamvu twashizeho akazi n'akazi turaga kubivuga impamvu nuko iyo byatangiye tushakira umugambi yuko iyo CDO AKAZI NI AKAZI kugira ngo ugire ikimari igihugu natwe bigire tumarira nuko twiha intumbero ikurikira ni kuvuga ishirahamwe rimwe tukagira ibyo dukora bijanye na communication kumenyesha makuru no kwigisha ibyo tuba tumaze kumenya bene wacu b'abarundi cyane ababa makomine kugatumba Burundi bwose kuko twavuye muri Cibitoke ngo twagiye mu Burundi dore umugambi bati tumenyeshe twigishe bene wacu ibyo tumaze kumenya bisho gutuma mu Burundi cyane abari kugatumba bari mu makomine ko mu gisagara aho bafite amakuru menshi nuko twatangiye tuvuga ati okay iyo gisata yiheze igihagije kumenyesha makuru ifo tubashire ku kazi cyo kwingira yuko benshi bakora kuko batari uburyo busho gutuma ku byo bakora tuvuga ko tuzoshinga n'ikindi gisata kijanye na microfinance tuvuga ati wa mu mama umwarima wenyene aje gusaba muri yo numwe azorimisha abandi bakozi batatu bazorima haniniya wa mu papa yahora atinya gutunga inka zibiri ko atuzahira zose azomuduha dukuriha abamuzaniye ubwatsi bw'inka icyo rero kibe gisate cya kabiri tuvuga ati gisate rero cya gatatu kindi cyo bari giki tuvuga ati none niba tubahaye amahera yo kurima bakaronka bya bigori bazobitwara hehe tuvuga umugambi ko mukindi gisate tuzoja muri agro alimentaire uburimyi birajana n'ubworozi na transformation ibyo guhingura ibyo bimbuye tuyahaye igisate cya kane tabati no n'undi wayo mwinshi tuzotwara hehe no twategereje rero import export tuva dushore ibyo twimbuye tuzane by'abarundi nabo bakeneye mu Burundi muri bwo yuko iyo migambi twihaye imigambi itoroshe ariko twebwe twari ko yoroshe kuko intumbero yacu twihaye si twebwe tugomba kubibona cyo kubona abuzukuru wacu kuko mu bintu twabonye byatumye Afrika cyangwa ubundi bwacu butatera imbere nuko umuntu ashaka kurima ibyo yimburage na abantu bake biyumvira ati reka ndimire abana bazoza reka ntegurire abuzukuru banje n'abuzukuru b'u Burundi n'abazonyi abo ni bake twavuga ati iyo twiyemeje ntibyoroshe ariko tuzobikora ibyo tuzakoze abuzukuru bacu bazobikora none twavuze kubona ngo tubonye kubona gutyo tuvuga ati hatugiye duhereye turaraba dusanga yaba export yaba uburimyi n'ubworozi yaba microfinance izokenera kumenyesha ibyo dukora no kubigisha ibyo tugomba kubakora tujye dufata rero umugambi gutangira kuri radio uno munsi ijanye n'izindi nzira zituma abantu bamenya uko biravugwa n'ibyo bakorakogwa twiyemeje rero kuja kuri radio na televiziyo na YouTube na Facebook indi miho ishoboka uno munsi mu gihe tugezeko kuri make niyo migambi ya CDO AKAZI NI AKAZI nashingiye imbere ko ndasobanura impamvu twatangiriye kuri radio uno munsi agomba dusimbataze cyane kicivugo AKAZI NI AKAZI ego mugishimikire ko cyane kugira ngo bashobore gucumva hanyuma biheze bifashe nuko abazo bari ko barumviriza radio CDO AKAZI NI AKAZI batahure hama mbere ibashobore kubishira mu ngiro impamvu twashize icyo kivugo AKAZI NI AKAZI twisunze umugambi wa leta wifuza yuko Burundi mu myaka 2050
ingene azoba igihugu kifashe cyangwa giteye imbere birashoboka. Twabonye yuko ibyo byose bishobora gushoboka niba abarundi twese tudakora, kuko hari ikintu twabonye twabaye muko twese turabarundi, ugasanga mama niba akora gusa abana bose bafite imyaka 25 bose baricaye barindiye ko mama aza abagaburire, cyangwa ugasanga ni papa akora wenyine abandi bose baricaye. Ntabwo umuryango ushobora gutera imbere kandi hakora umuntu umwe kandi abandi bose bakuze. Niba umuryango utatera imbere igihugu nishobora gutera imbere. Niyo mpamvu abibesha ati jewe ndatunze sinatera imbere mfise byose, uyu arakaribesha. Igihugu nishobora gutera imbere kuko wewe watera imbere wewe wenyine, igihugu kizotera imbere ariko twese duteye imbere. Niyo mpamvu rero twebwe abanywanyi ba CDO AKAZI NAKAZI twavuze ko tugomba gushira imbere akazi karakazi kugira ngo abantu bose bakore. Sikuvuga yuko niba mama akora muri bank wumve ko nawe umuhungu unakora muri bank, oya wewe uja kurima, ubundi akaba mekanisiye, ubundi akakora ibikorwa. Igikenewe nuko mwese musohoka mu gatondo mukaja gukora ibyo mukora, mukazana ku bigo byo mwaronse mwese. Niba twavuze rero reka tuvuge ko akazi arakazi. Iyi ni mpamvu nuko mu Kirundi usanga umuntu yiga amashuri agaheza kaminuza ariko avuga ko arindiriye ko aronka nomination, cyo nshimwe arindi ko aronka biro. Ugasanga ingenieur muri agriculture niba yingiye nomination kandi iwabo yagize amahirwe sekuru na se bamusigiye amatongo menshi cyane gose, ariko ngo we arindiriye yuko nomination iba wicara mu biro. Uba ko umuntu ntazi ibyo yize, kuko ibyo yize ugitegereje nomination cyangwa nomination gashira uruhande ushobora gukora byinshi cyane gose. Kuri make rero twasanze ko bene wacu benshi cyane cyane abize ntibaramenya ubuzima, ntibaramenya iterambere, kuko iterambere ritangira ku muntu rigakwira igihugu cyose. Umuntu akibaza yuko azokora ibyo yize adashobora gukora ibindi, uwo muntu ntazi isi arimo. Kuri twe abanywanyi ba CDO AKAZI NAKAZI, nk'uburyo mbaje akazi nakoze aho naciye, ukabaza umunywanyi wese wa CDO AKAZI yakoze aho yaciye, ukamubaza n'amashuri yize yariyo, wotangara. Yego, reka mutubwire kuri iryo jambo nyene, mutubwire banywanyi ba societe CDO AKAZI NAKAZI mwaciye hehe, akazi n'akazi mubona mwobivuga gute, mwobishingira intahe gute ko akazi arakazi? Reka mvuge je ndi hano akazi n'akazi kuko navuze amashuri nize, ariko jewe naba mwarimu kandi sinize kuba mwarimu, ariko narigishije comptabilité ko narenda yizi, narigishije n'amashuri ajanye n'ubucuruzi na droit commercial narayigishije. Ibyo byose nabikoze ntari mwarimu, ariko nabaye mwarimu. Siyo nigiye jewe tuvugana muri Canada nkishika amezi ya mbere nabaye umuzamu, ndambara uniforme y'abasiti bahariya, ndararijo ndakora kuzuba. Jewe tuvugana nakoze mu kinyamakuru, ariko akazi nakora jewe si umunyamakuru, jewe natanga ibinyamakuru mu gatondo ukabyuka ugisanga ku muryango, byo nabitanga kandi mfise diplome yo hejuru muri comptabilité yo muri Canada. Ko ntiwakengera ku kazi uri kora? Sinakengera ku kazi nakora. Ako kazi rero mvuze hose nakoze muri Canada karama uburyo bwo gutunga umuryango wanje na jewe. Sinigeze nicara ndindiye ibyo nize imbere yuko nanje nkura cyangwa nanje ngira icyo nkanze mu muryango no mu gihugu. Kuri make nibyo novuga kuri ama experience yose akahise kiwanje kajanye n'akazi, byanyendetse yuko akazi arakazi. Icyo ukora cyose gishobora gutuma uzana umukati, ukazana ibiharage ku meza umuryango ukajya kuki tugakora, ukahindura impuzu zawe uvuye gukora akazi kawe. Kuri make nibyo twashatse yuko bene wacu cyane cyane generation nshasha, abarundi bavuga ngo giti bijya bakigora kikiri gito,
aha niyo mpamvu radio CDO AKAZI NI AKAZI dushire ubuvu nyinshi cyane rwose kuri generation nshasha bakure kurwaruka bakure bazi yuko akazi ara akazi. Umuntu wese avuga mu diaspora adafise abarundi bakenya 10 ayenda kira kwezi uwese mu diaspora muri CDO AKAZI NI AKAZI uwese mu diaspora.